Irebe FM, iradiyo yacu Irebe FM, umunezero wacu Irebe FM, Irebe FM. Mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho muherereye ndabaramutsa cane ivyo murimwo vyose abari mu buzi abari muhira ndetse n'ahatandukanye hose aho muriko muradukurikiranira musaza mubimenyereye ikiganiro mbe mukenyezi kica kusamiriza Irebe FM ariko no munsi twahinduye gatoyi turahenda turavuga tutireka naho dushike kuri Irebe Media maze tubashikirize ikiganiro mbe mukenyezi nkuko mubibona rero benshi bahora banyumva ariko no munsi murambonye mu kiganiro mbe mukenyezi ni kekeketse kuri micro za Irebe Media ariko hagati yaho ndakwibutsa kugira subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube kuri Irebe Media maze uzurirongera ibigi bitandukanye kandi biryoshe cyane gose murazi yuko nkuko Irebe FM ari umunezero wacu na Irebe Media ni kwa kundi nyene umunezero abari wa wundi nyene nkuko rero mubimenyereye kenshi cyane turakunda kubazanira abakenyezi canke abigeme batandukanye nkuko ikiganiro ari mbe mukenyezi aho tuyaga kuri byinshi cyane aho tuyaga ku iterambere ry'umukenyezi kugwanya ihohoterwa ryiwe kuraba uko agateka kiwe nako koserukirwa maze kakubahirizwa akagera kure nawe akagira ijambo ndetse mu gihugu canke mu kibano ndetse no mu muryango wiwe anuko rero ntayenze ndateba uno munsi ndi kumwe n'umutumire no mu mama nawe nyine w'umukenyezi aje kutuyagira byinshi cyane gose nibaza yuko araza kutwidondora atubwire n'ibyo aje kutuyagira ndazi ko muza kwakura byinshi cyane gose bitandukanye mu dutega amatwi ntayenze ndateba andamwakira ndamubwira ndi karibu cyane yego murakoze kunyakira nkuko mwabivuze je nitwa Ahishakiye Adele nkaba ndi umukenyezi kandi nkaba ndi umupfakazi mbega duhereye aho nyene tutayenze turaja kure umupfakazi muri kino gihugu cacu Burundi mbega umupfakazi afatwa gute mu kibano mbega umupfakazi yoba aronka agaciro nk'uko umukenyezi asanzwe ari mu rugo afise umushinga ntahe n'abana murakoze umupfakazi muri iki gihugu c'u Burundi mbere si muri iki gihugu conyene umupfakazi n'umuntu akumigwa n'umuntu ahohoterwa kandi agahohoterwa n'abari kumukingira umuryango w'umushinga ntahe wawe iyo amaze gushengera wa muryango wiwe basigara baguha yandi mazina bakavuga yuko utera umukoshi ariwe watumye umugabo wawe apfa urumva rero umukenyezi cyane cyane mu muryango wa mugabo wiwe baca bamukumira bo bifuza mbere yuko iyo cyasubira iwabo aho yahora arima bakahamwaka uhirahiyeho ugapfakara ata mwana wari bwaronke urumva ubugowe cyane yego hanyuma umupfakazi rero mu bisanzwe naho bavuga ngo wateye umukoshi nawe uwo mushinga ntawe wawe ntiwamwana wawaje umugana uvuga uti nge twubaka urugo mugabo Imana ntawankishaka ryayo yego urumva rero umushinga ntawe wamaze kugenda butonda ubugowe kuko ibintu byose nkuko bavuga ko umushinga ntahagiye imbeho yinjira nta numwe bakikubahiriza nakare urugo rutari nk'umugabo nyene winjiramwo canke rufatwa uko rushatse mbega mu kintu kukijanye no kurera abana naho mu gihe uri umupfakazi sinzi ko mwebwe mufise abana iyo yabasigaranye abana bimeze gute nizaye ntambamye muhura nazo iyo hageze mwirera ry'abana bivaye n'ingene babangana kuko nibaza yuko abana ntibagoye kumwe yego jewe maze imyaka 34 mfakaye akaba yansigiye abana ndwi muri abo bana ndwi rero ntibyari byoroshe na gato icambere umuryango ucugutererana hanyuma hagize nk'umwana abaye ikigaba hoho ari umuhungu ngo yarezwe n'umugore mbere ho bavuga ati ngo n'umwana w'umupfakazi ari umukobwa hoho agahirahira agatwara nk'imbanyi bikagenda nabi ngo ni maraya nka nyina nukuri birababaje
je narakoze ibishoboka Imana yose nagize nuko nari mfise umwuga nari umwigisha ariko nukuri twaragowe turajakara ariko ikintu nshimira Imana nuko abo bana nabone batahuye ubuzima twarimwo bakemera bakabaho nabi ariko icyo ndabakundira bashoboye kubandanya amashuri baraheza amashuri ariko rero kugira ngo rero abana uri umwe cyane cyane muri iki gihugu cy'u Burundi cyacu intambara guhunga kuja hariya nukuri ntibyoroshe cyane byoroshe izo ni zimwe mu ntambamye muhura nazo iyo hageze kurera abana kugira iki mbega mu kibano ho kuko uko biri kose umushinga ntahe wanyu simwe muba mwamwishe umufasha wanyu siwe muba mwamutwaye kumbura twagwa n'urupfu nye k'urupfu rushikira bose rugatwara bose muri ico gihe nibaza yuko uko vyari kera kuko twumvise ko mumaze imyaka myinshi mbega niko bikimeze ubu nyabapfakazi bafatwa kuko kumenga ubuhoho biratuma umenga ubuhoho barabafata mu mugongo nyemba ari umuryango w'umugabo canke abana bagafashwa wewe ku bwawe ubibona gute ubu unye naho hambere mu gihe ciwanyu aho hambere mbere bigishika hari ukuntu hari imigenzo yuko upfakaye batiza kuguha muramwawe akagucura ego kandi nivyo akagucura ico gihe rero uramutse wanse wamenya yuko umuryango ari we abana ari we uzobarera wenyene ariko rero mumvuze muti ubu byo babyarahindutse gatoyi bivana n'intara bivana naho muri cyane cyane nk'umuntu aba yaciye ku ntebe y'ishure wewe n'imitende kuko urumva urashaka kuba ufise akazi ukagerageza kwiyungunganya muri utwo tuntu dutoya ufise ariko uko biri kose uri umupfakazi mu kibano cyane cyane nimba ufashe ukambara neza bose barajyana inzara ngo wamubonye ngo haragiye ngo agiye mu bagabo ubu mbere bamwe babita ngo biba abagabo b'abandi uramukije umuntu w'umushinga ntahe ngo nta bindi kandi muri wewe ntabyo uba ufise ikindi cya kabiri uyu ukuze baca bakwita ngo urumurozi hariho rero nk'umukenyezi ashobora kuja nko mu rubanza ari umupfakazi kugira ngo ahaguruke ararindira bose bagahaguruka agashavuga ati mpaguruka ubwa nyuma kugira ngo ntibajyane inzara bavuge ngo wamubonye icyo kintu rero cyo kwitwa ko twiba abagabo b'abandi ni ikintu kibabaza cyane ego kirababaza cyane kandi n'abana nabo nyine birabakora ko kuko abana barashobora kuyaga ukaza wumva bariko barabwira mama ngo mama wiwe n'abana ngo abana banaka mbega aho nyene uravuze ati n'abana ku mashure mbega ntibari bwatahe bakubwira ati mama vyagenze kunuku ujya yamvutse kunuku muri ico gihe wewe nk'umuvyeyi kurumva uri umuvyeyi nyimba ubabaye nyimba ushoboye korora musozi ntushaka kuyakororera imbere y'abana muri ico gihe nirihe jambo wababwira ukavuga ati mutegereza kuvyakira kurumva babigoye cane gose mbeho vyoba vyarashitse umwana akazahabwira ati je vyagenze ku ishuri kunuku kubera ko ntagira papa ego kenshi byarashika ahubwo ikintu noshimira muri kumwaka uraho bavuga bati abana bose nibambare uniforme zisa bijya bintu nk'abapfakazi twarabishimye kuko warashobora umwana wakaja ku ishuri kubera bwa buryo buke akagenda yambaye nabi ugasanga abandi baramwinuba ariko aho bazaniye ngo nibambare uniforme bose abana baravuze bati ntaco twese turasa ariko rero umwana hariho nk'iminsi mikuru iba ugasanga ntiyambaye neza nk'abandi hanyuma ugasanga hari naho namubwira nti ngo tujye gusenga umwana akanka kuja gusenga mu nyuma ndamwegera akavuga ngo yangu ngo impuzu ngo mfise ngo abandi bambaye neza abandi bambaye amakoti no mu gufungura ugasanga hariho imfungurwa wowe udashobora kuronka yazibonye ahandi ugasanga avuze ngo iyo papa ngo aba hari ngo yari kutugurira urumva ucuja inyuma y'urugo canke amosoza agacaza ni ibintu bikomeye noneho gutunga nk'abana imyaka 30 ningaho uri umwe kenshi urugo urazi ko ari babiri uca wibaza rero
ingene umupfakazi aba agowe cyane. mbega aho onye mu buri umufasha wanyu abo bana baba bari bangana gute nk'uwa mbere n'uwa nyuma? Icyo gihe jewe twari tumaranye imyaka 14 tubatse, urumva ko buri mwaka nabyara imyaka n'abafise. Icyo gihe ndibuka ko abantu bavuze bati rujya rugo twarabona ko umengo nagasema kuko ukuntu nabyara niko bavuga baziti ntaheka. Ariko rero umwana wa mbere yari afise imyaka 12, uwa nyuma yari afise amezi 3. Urumva nk'uwo wa nyuma we nta na kimwe azi, na papa we ntawazi. Oya ntawazi. Nibaza ko n'uw'imbere yiwe atamuzi gose. Ntabyo yibuka neza. Mbega turakunze kumva ngo umwana ngo yatahezwe n'abavyeyi babiri ngo agira indero yisangije. Mbega mwebwe mugerageje kuri abana banyu uko mwabareze n'indero mwabahaye, iryo jambo mwoshaka kuryemeza ko barezwe n'umuvyeyi umwe, indero yabo iyo bimeze gute ugerageje kubira nk'umuvyeyi? Ego nkuko nabibabwiye, umuntu wese afise ukuntu ameze. Niby'ukuri hariho umugwi w'abapfakazi bamwe binanira kwihangana, akama mu kaboregwe, akama urumva uwo ari we wese urengana wese uca wumva inyere bimeze, ca bibaza rero nk'uwo mwana. Hariho abana rero nabo baca babibigaba kwabuze ikibarero. Ko babazi kiba nukuri indero y'umuntu umwe haje igitsure cy'umushinga ntahe hari ikintu cyakora cyane. Urumva rero nka je no shinga ntahe mvuga nti Imana yaramfashije kuko narabarereye mu gakiza, nari nsanzwe ndi mu Adventiste, nta bintu by'inzoga banywa, ariko rero uko iminsi igenda ikura amaze gukura arashobora gufata iyindi ntumbero. Ariko ndashima Imana, umupfakazi n'ubu ndiko ndabivuga umupfakazi wese bizoshikira agaca yishira mu maboko y'Imana. Nukuri hamwe bavuga ngo ni se w'imfubyi, Imana iraseruka. Mugabo utagize ukuyihangana nukuri nakamara amazi. Biba bigoye cyane gose ko hari n'abantu usanga bigora kwihanganira, abantu ntibakira ibintu ko avode niki, avode ikora gute, avode imeze gute? Murakoze. Avode ni ukuvuga ishyirahamwe ry'abapfakazi n'imfubyi riharanira agateka kabo. Sinzi ko bivuga mu gifaransa, Association de veuves et orphelins pour la défense de leurs droits. Ego Avode. Avode yavutse ryari? Yavutse mu 2002. Niho twemererwa gukora ku mugaragaro. Iryo shirahamwe rero rikaba ryavutse inyuma y'aya mabi yazaraba mu gihugu, abantu bakagandagurwa. Avode ikivuka yari igizwe n'abakenyezi babahora barongoye ibihugu, abashikiranganji, abashinga amateka, bambura amatari, gushika rero no kuri nyumba kumi. Umuntu wese yahitanywe n'intambara, tuvuga ngo yapfuye ugwakarago. Tugitangura nuko byari bimeze. 1993 icadariza yunyura ibintu, baragandaguye umukuru w'igihugu, makuru n'amashinga amateka barapfuye. Abo bakenyezi rero babonye haheze nk'imyaka hafi 10, babona nta kintu na kimwe gikorwa, babona ntibabitako, babaretse. Bavuga ati rero reka tuje hamwe turabe kwijwi ryoshika hejuru, turabe ko batubwire ukuri, ababikoze bacigwa imanza. Hanini rero byari bimeze gutyo. Iryo shirahamwe rero riravuka. Avode iravutse mu 2002, ubu tugeze mu 2024, maze imyaka 22. Mbega mugitangura koko mwatubwiye yuko niho ryemerewe, nizihe ntamunye mwarahuye nazo mbere yuko mutangura kugira mwemererwe? Kurumva yuko ntimwari mwitaweho, bari barabaretse. Mbega mwakoresheje strategie yaho kugira babemerere babumvirize namwe mushobore gukora ku mugaragaro canke muvyemewe n'amategeko? Ego murakoze. Ntibyari byoroshe muri bijya bihe twarimwo. Barisha umukuru w'igihugu, intwaro zirahindutse, abakenyezi batirera reka duhaguruke. Mugabo naho duhagurutse turazi ko ari intambara ihambaye. Tuzi ko bizoshika. Ego. Hanyuma amategeko arabaho. Ubwa mbere rero batangura kubaza bati nimutubwize ukuri,
abantu nk'umukuru w'igihugu yari afise inzego zimucungeye none yo kwicwa gute nimutubwire umva ahanini bari bakeneye kumenya ukuri bazize iki hari n'akaririmbo gahayagiza iryo shirahamwe ryacu bavuga ati bazize iki babahoye iki ico rero cari cambere hanyuma bakavuga bati abantu imanza zaciwe na nizo manza ko zidashigwa mu ngiro ibintu nk'ibyo urumva rero twasaba umubonano ngo ni babandi ngo ni babapfakazi gushika naho batwinuba babonye baca bavuga ngo nibabwire ko tudahari tukandika makete ntashike buhoro buhoro gushika naho muri nkuru nziza agiye ku butegetsi nyakwigendera nawe nyene mama wiwe twari kumwe mu iryo shirahamwe papa wa none yari mu bakuru oya yapfuye 7 harico nibagiwe yuko benshi bavuga ngo avode ngo niyo mu 50 oya umukenyezi twaragize rusansuma bajya ba mukangenda ndumwe nawe ndacariho hariho n'abashikirangoma bose turi kumwe 7 babapfakazi abasoda bajya bose turi kumwe mwishira hamwe umva ikintu citwa intambara cyose aho cabereye abakenyezi umva guhera inyuma ya 62 intambara zose zagiye ziraba abakenyezi bose barimwo ntega marangara abugenda abo bose barimwo abumbise ishira hamwe yavude baca baza bakaba abanwanyi mbega mwico gihe mwavyumva kumwe nawo mwari kumwe bose byari bigoye kuko harimo wavuga ngo jewe ngo yari umukuru w'igihugu ngo urumva ngo umukuru w'igihugu sinoza kubaza ibijanye na mustanteri hariya ariko buhoro buhoro twabwiye bati umuntu apfuye ashaka we perezida donc mubabaro mwese murawunganya kandi nimba ari uburenganzira bwo kugira ngo babashumbushe canke kimwese umuntu wese ateza kungana imbere y'amategeko buhoro buhoro baratevye barabitahura mbe muri ico gihe avode vision yayo canke objectif yayo yari yahe kwari kuja hamwe gusa canke kwari kuja hamwe mukorere hamwe kwari kuja hamwe kugira muharanira ku gateka kanyu gusa canke byari bimeze gute ni yahe ntumbero avode yari ifise igitangura mbo mission yayo kwari kuja hamwe kugira ngo barengera ubwoba ubwa mbere na mbere baharanire agateka kabo cane kuja hamwe baraba ukuntu boza barafashanya kugira ngo zampfubyi zishobore kwiga ikindi kintu ca avode yisangije hari ukuntu twereka abantu bati nimba yarapfuye n'umuhutu umututsi nawe yarabuze umuntu donc abantu umuntu wese n'umuntu hapfuye umurundi yarapfuye kandi umubabaro twese n'umwe tumaze rero gufata iyo ntumbero yuko umurundi ni igihugu cabuze umuntu twacire tubona yandi mashira hamwe asaba yuko tuja hamwe dusha tugira collectif ubu rero hariho collectif y'amashira hamwe ndwi harimo za ase genocide harimo abibuta hari kibyuka bugendana nabo mu kibimba abo bose tuja hamwe tugira un collectif iyo collectif rero yari nka association modèle abarundi twateza gukurikira kugira ngo turengere ibi bintu byabaye mu Burundi hanyuma dusubize hamwe donc avode yari ifise intumbero yuko tudateza kwigisha abana bacu ko ababyeyi babo bapfuye bazira ubwoko bateza kwihora icyo rero nico twavuga tuti naho muzoba muri kuziko mubwira umwana yuko nimba papa we baramwishe yishwe n'akagwi k'abantu ntiyishwe n'ubwoko ico hanini mu ntumbero hanyuma ikindi twateza kuja hamwe tukagira udushira hamwe kugira ngo ntihazogire impfubyi ireka kwiga ngo nuko nyina we ari umupfakazi ubu rero izo mfubyi mubo twagiye turera bamwe barambaye abakuru b'ibihugu bandi barabaye
donc abana barateye imbere kubera ko kuntu twagiye tuja hamwe. nuko avode iravutse mu bihumbi 2002 irakuze ubu unye tugeze mu bihumbi 2024. Mwebwe nk'abayitwara mbega hansubiye inyuma gatoya mwaratanguranye nayo muri ivyo bihumbi 2002 nyene? Jewe nagiye kuyimenya mu nyuma naciye ndayijamwo muri ibihumbi 2007. Niho nayinjiyemo. Urumva si kure cane. Utubwira ibintu bitatu canke birenga nyimba bihari avode yishimira muri kano kanya. Kurumva yari intambara igoye ariko ubu muraja mu bandi murafise barabahaye n'umunsi wo guhimbaza umunsi agateka k'abapfakazi. Nibihe bintu mwamwishimira muri kano kanya? Yego murakoze kuri ico kibazo. Musanzwe ubyaye nk'umwana urifuza yuko atera imbere akama ibyamwe ukabona nawe ko hariho ico wakoze. Mu bihumbi 2008 no mu bihumbi 2009 twaragwanye urugamba kuko hariho ababuramatari babiri bari bishwe, w'Igitega w'Ikarusi bamwica n'abana biwe babiri. Ukuntu rero twabona bahambye mu kinogo kimwe ukamengo ni nutuyabo nyene twapfuye twaragwanye intambara. Kandi turashimira n'ukuri ico gihe wari umushikiranga yari ministre wa interieur yaradufashije araduha ubwo burenganzira turagenda turabazura hanyuma tubafubana iteka. Ico gikorwa nk'uwo mupfakazi nukuri mu mutwe yari mu gusara ariko arashinga intara avuga ati ubu rero ndabonye ko ndamushinguye afise ikibanza ejo nzojana amashugwe n'umwana yasigaye nzomwereka. Hanyuma duca dufuba na musanteri w'Ibusoni nawe nyene agahinda kari karamwishe aravuga ati ntaco ubu ndashaka kuvuga ko namushinguye. Ico ni novuga ko ari nka kimwe. Ica kabiri hageze kugira hajya baza kwibuka ariyo commemoration. Ubwa mbere twarajana amashugwe bagasoma barashira ku ishugwe ryanaka twe tukamaramara amashugwe tukayatahariye banse kuduha umwanya. Turavuga tuti nukuri nuwi wacu mu tubuze gushira kwa amashugwe. Ico kintu rero mu bihumbi 2013 na 14 barantwemerera. Ubu turagenda mu isengero tugasanga basize intebe hajya muri cathedrale bakandika ko avode abanwanyi bose bakicara. Yego hageze gushira kwa amashugwe bakavuga bati ubu hageze yuko avode baza gushira kwa amashugwe. Ico kintu naco nyene cyaraturuhuye tukumva ko turuhutse gatoya. Kandi turatugira n'amasoirée commémorative tugatumira ndibuka ko hari umukuru w'inama nkenguzamateka ico gihe yaragira dushigikira muri iyo soirée commémorative duha akanya. Hariho abapfakazi muri 72 batwaye nk'umugabo wiwe bamubwira ngo vuze radio ngo cyarazira kwarira ngo ririmba ngo nimuneze. Umva rero muri iyo soirée commémorative baratemwanya akarira ati ubu rero ndarize sinari bwarire. Agaca avuga ati nukuri ndaruhutse akataha nyene avuga ati ubu numva ndohutse cyane. Ikindi cyanyuma tukigira urugamba ariko twoshima intambwe bigezeko. Hariho umunsi mpuzamakungu hariwe abapfakazi Nations Unies yarawemeye haheze imyaka 14. Urumva rero dusaba yuko Uburundi nabwo bwo kwemeza uwo munsi ukurumva ureme uriho bawushire muri plan d'action zabo bawuninahaze kugira ngo umukenyezi nawe aronka ahantu ashikiriza ijambo. Ahanini nibyo ibindi nabyo ni bito nko guha abana amakaye. Ibyo si bitoreka. Turafise nashoye no kugira abakenyezi ubu turafise koperative duhaniramwo kuko kwama uteza amaboko warungika iketa ahantu ngo hani babandi ngo abapfakazi ngo barasubire baragarutse. Ariko ndashima umukuru w'inama nshinga amateka imisi yose twanditse nk'ikete tuvuga tuti nk'ubu twaranditse tugira uyundi munsi mukuru
ko twari dutegekanije yuko duha abapfakazi bakenye cyane igitenge, umuceri, n'icivugo twari twacise tuti reka turabe ko umupfakazi nawe yotwenga, redonner un sourire, kuko benshi ntibagitwenga. Urumva rero umukuru w'inamashinga amateka yaraturungikiye intererano yashoboye gutuma dushobora kugira bijya mwabonye, turagira udupira. Ujya munsi rero mukuru turasaba yuko leta yowushira mu yindi minsi mikuru, kandi urabona ko tukabana n'agakonje yumva ikonje ntaco, ariko n'umuntu ahari ko aragenda akavuga ati no munsi wahariwe bose bakawumenya, handi mu kibano akavuga ati bwa bundi mupfakazi nawe bazi ko tutarabantereka, bazi ko tutarabantu nk'abandi. Ego mbega Adele Avode, uko turazi yuko hajya deja mushaka ko namwe mu gice muvuze mbaye cyo musaba mu kironke vyoroshe, mbega biraborohera kuronka abafata mu mugongo, mbe mwoho baba bahari? Ego ndavuga amafinancement avuye aha n'aha canke ahaye. Ego ico kibazo ni ciza cyane, ariko kuva mu 2015 aho habereye, sinovuga ko yabaye imigumu ko sindabizi ingene bayita, hari ibintu byaciye bihinduka, mu nyuma hacaza covid, nukuri byaratumye duhungabana. Ubu naho tudodoye bavuga bati ubu ntibimeze neza, no mu bindi bihugu turi mu bindi, ubu biratugora rwose, ntituronka aho tudodora ngo batwumve neza. Nta mafinancement dufise uretse iyo bita coopération allemande ikora igisata bashita GIZ, nibo bashobora baduha ibintu by'amaformation, renforcement des capacités, cyane cyane bakabikora muri ya collectif nakubwira. Ugasanga barakurungitse kurahura ubwenge ahandi kugira ngo urabe abandi uko bimeze, uko bakora. Muhora muja kurahura ubwenge ahandi mubifashijwemwo niyo cooperative, coopération allemande. Mbega mwoba mumaze kugenda aho hakurya handi kurahura ubwenge, mbega mugerageje kuraba aho handi abakenyezi nyene b'abapfakazi bafatwa gute bobo mu bindi bihugu, gerageje kuraba no ngaha anye nicaye kintu kibura aha iwacu abahandi baronka, canke nicaye kindi kintu hariya mwabonye babura twe twa dufise ngaha iwacu? Bon, ico nabonye nko muko kwezi guheze tariki 26 gushika itariki ya mbere nari nagiye i Kigali, twari tugiye muri formation sur les fake news. Donc iyo fake news ni ya makuru y'ibihuha cyane cyane ku ma réseaux sociaux atuma haba ugwanko, donc les messages d'ON ituma hahongera hoba iyindi ntambara, tukaca tugira na plaidoyer. Mu gihugu cy'u Rwanda rero dufise projet bayita régionale ihuza Congo, u Rwanda n'u Burundi, cyane cyane bijanye no gukomeza amahoro. Urabona ko i Burundi uko imyaka ingahe yahera twaza tuja mu ntambara, tukivuza rero ko bitosubira. Mu Rwanda rero aho bitandukaniye n'abavuga ngo nta ushima iby'ahandi, impfubyi zaho n'abapfakazi nibaza ko boba bazi imbere n'igitigiri cyabo, kuko umaze kumenya abantu uti bangana gutya, urashobora kuba gutegura umugambi wabo. Donc impfubyi cyane cyane zajya amahano yabaye, nibaza ko tanumwe abura aho ahaba cyangwa akabura amashuri aho yiga, mbere n'amashuri yo hanze ngo barabajanayo kugira ngo donc ni nka sorte ya réparation kugira yigeje nawe azovemwe umuntu, ntazovuga ati iyo umubyeyi wanje abahari. Iyo rero prise en charge narayishimye cyane, aronka n'ivyo ufise abavyeyi bose. Ego nico nobona nabonye kidasa naho iwacu, mugabo aho iwacu rero sinzi ko ari programa ya leta batabishira muri programa bati ifo yuko impfubyi
kuko no muri declaration twamatugira twavuze tuti nimushireho ikigega cyo gushikikira zijya mfubyi. Avode mbega yoba ikorera hehe, ikorera mu gihugu cose canke ikorera hano i Bujumbura gusa? Murakoze. Avode ikorera mu gihugu cose, ariko nk'uko nababwiye za ntambamyi zo kuronka uburyo buke, usanga dufise mu chef d'antenne hariya, mugabo bikatugora kugenderayo, ariko amakuru yo yarayaduha. Mu gihugu cose hariyo abanywanyi bacu. Mbega Avode kuko aha i Bujumbura ho ni hato hoho biratuma, mbega tugiye mu ntara hagati nova guti wa undi wa nyuma umwe wa nyumba 10 canke mbe wa nyuma nibura amatari oya mustanteri umukenyezi wiwe mu gihe yitavye Imana canke yitavye Imana muri ivyo bihe nyene vy'intambara, mbega biraborohera kumenya Avode, biraborohera kumenya iryo shira hamwe ryanyu, mbega nikihe kintu mwa mukora kugira abari mu ntara bose bamenye Avode ku buryo nawe bimushikiye canke nk'ubu unye nk'abo byaba byashikiye batabizi bavuga ati bwa bundi hariho ishyirahamwe twashaka kujamwo kumureka dufasha kurera abana gufasha ibi nibi canke ibi. Ego Avode mu bisanzwe cyane cyane nk'ijya minsi mikuru iba yabaye tugashikirija nk'ijambo, benshi barakunda baca babona ati ryashira hamwe kuko nko mu ijya minsi duheje kuvuga nka zijya declaration nama numva abantu benshi ba telefone bashasha, hanyuma nanje nkaca mbwira uwo mu iyo ntara ati bazobasaye muzomusanga hanaha. Kandi nakubwiye yuko imbere yuko haba covid buri kwezi kwindwi twaraja gutanga amakaye twarababwira bati nimurondera abapfakazi bafise abana nyene abantaho nikora tugatanga amakaye. Mbwa rero kuvaho covid iziye ubu turadodora tukabura. Nk'uyu mwaka ndabona ndiko ndaraba nkabona ko naho nagize projet mugabo umwaka uheze ntibyakunze ko dutanga ayo makaye. Baratuzi bama baturondera, twaragize atelier Ingozi, turagira atelier Igitega, ico gihe Ingozi haca haza abi Muyinga na Kayanza tugaca dukoranira hamwe. Ico gihe twarashigikiwe na Gwasa ndibuka uwo munsi ko yigeze kuza atara hari muri 2010 yaritabye nyene, abantu baratangara bazi ko ari umuntu nyene ahageze ari kwicana. Yaraje kudushigikira. Hanyuma nyakugendera Nkuru Nziza nawe ico gihe tuyigiriye Igitega na mama we ndibuka ko yamuzanye kabisa. Baradushigikira benshi, baratuzi baratumenya. Kandi warabonye ko hariho n'irindi shirahamwe ry'abapfakazi Aver nabo nyene batumenye kubera nyene ibyo byo mu ntara, kuko nabo baratubwiye ko bafise banwanyi bariko bamubwira akavuga ngo ngo jewe ngo ndi muri Avode. Ariko twarababwiye bati bumva boja hose nta na kimwe kuko ikiduhanya twese turabapfakazi. Murakoze cyane. Muherutse guhimbaza umunsi Journée internationale ndibaza mva ni kwisi yose internationale y'abapfakazi. Uwo munsi ku bwanyu uvuze iki? Kuko nibaza ko nawo nyene mwawuronse bigoranye, kuko umva wagira umwemerega umunsi biba bigoye cyane gose akavuga ati turawubahaye. Mbega ku bwanyu uvuze iki? Murakoze. Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi ni umunsi uhambaye kuri twebwe, kandi tubikesha umutambukanyi wa Ali Bongo yahora ari umuperezida wa Gabo. Ubu mengo baramukuye, yitwa Sylvia uwo mukenyezi. Ahereye mu gihugu ciwe ca Gabo akabona amahano bakorera abapfakazi, kandi ico gihe ntiyari umupfakazi mugabo yarabibona. Hari yaho byari bikaze kuko umupfakazi umaze gupfakara barakwaka ibintu byose, abana bagaca babakwaka bati subira iwanyu. Hanyuma wewe aravuga ati ibi bintu nibyoherera ngaha, arakombata gushikaho ijwi giwe rishika muri Nations Unies, gushikaho uwo munsi rero baca bawemeza. Twebwe nka twebwe uwo munsi twumvise ko uhari, kuko
no mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi nta muntu tugiye kubabwira bati yamara ni mudushigikire baratanga bwa bundi wo munsi uriho bati hajya umupfu ni wamenye donc ni urwaye ni wamenya yego turawuzi kuko twarabonye ko ariho umuntu aronkiraho akaryo ko guserura ibibabakiye bya bindi nakubwira byo mu kibano je ndibaza ko uwo munsi mukuru umunsi uzohaba nawa undi muramwawe yahora gutoteza azavuga ati bwa bundi babantu barazwi kwisi yose ko barafise ijambo n'abantu nk'abandi ko uwo munsi rero twifuza yuko Burundi nabwone bwoha ikibanza bakawushira mu nteguro ukaba umunsi mukuru bakawuhimbaza nk'uko bahambaza iyindi minsi mikuru mpuzamakungu kugira rero ujya munsi warumse ko twasabye yuko hoba urwego bakagira rusansuma bakamenya batabapfakazi bakagira rusansuma bakamenya n'ibyo tuvuga ko byo bihari kuko hari abavuga ngo eka bakamenya ko ibyo bintu bibaho hanyuma bagafata ingingo kugira ngo na yampfubyi kuko uvuze umupfakazi ubuvuze n'imfubyi na yampfubyi izomenye ko nayo ifite ijambo ari umwana w'umurundi nk'abandi hanyuma agateka rero kabo bakubahirize hariho n'abicwa gushika ubu turafise abakenyezi 3 muri uyu mwaka bamaze gupfa umwe w'imugwi uwundi wo mu Kayanza n'uwundi wo mu Ruyigi kandi bagaca babaca imitwe ugasanga bigizwe muri wa muryango w'umugabo bamuhora ibisigi afise amatongo manini ntabagore ati tumwishe bajya abana tuzobarera duce amatongo yabo tuyakoresha uko tugomba. Ade numva nshengira ikibazo iyo ntambara izoborohera mbega ko numva umengo ni ibintu bigoye cyane gose ko cyane ahanye mu Burundi ikintu c'amatongo n'ikintu kigihabwa agaciro gose kuko nuwo muvukana tureke uwo umwene wanyu yazanye wona mwica kugira uvuga ati naha anye jewe nshaka kuhaguma jenyene iyo bishitse nta bintu biba bibacinege mukumva mwobiheba mukumva mwovuga ati bon turabona yuko bigoye kandi c'est vrai biragoye bigenda gute ko jewe bwanje nk'ubunye numva umengo birandenge kuri nkuko mubivuze n'urugamba rutoroshe cyane rukomeye gose urugamba rutoroshe urumva amatongo yarasanzwe ari ikindi kibazo urumva rero wewe uri umupfakazi utagira ukuvugira urumva n'urugamba rutoroshe ariko abantu bagiye hamwe baca bagira ingufu arico gituma ubona turiko dushaka kuja hamwe najya amashira hamwe yandi y'abapfakazi kugira ngo turabe ko hoja ko n'ukuri itegeko rikingira ibintu by'amatongo babihe hari itegeko bashobora kuvuga bati nimba umushinga nta wawe ashengeye bisigura yuko wewe wari muri urwo rugo donc bateza kukubahiriza uruwaho urumva rero babishize nko mu nyandiko bikandikwa naho woja mu butungane uzogenda uvuga uti nisunze ingingo iyi ni wumva nkaho ucugira icyo uvuga uretse no kubapfakazi gusa n'igihugu cyari gikwiye gufata ikintu cy'amatongo bakagiharira umwanya ukomeye kuko naho wogira rusansuma usanga nk'imanza nyinshi hafi nka 80% cyangwa 90% ari zijanye n'amatongo urumva rero umupfakazi agowe ku mpande zibiri hanzwe ku mpande zibiri ho nyene numwe ni wenyene naho woshaka gusubira iwanyu iyo wavuye basaza we bashavuga ati aje kutwaza urumva rero ko bapfakazi n'ukuri bahanzwe na byinshi ariko twizigiye Imana byose bizoja mu ngiro cyane Adele muri rusangi duteranka n'abaja ku musozo w'ikiganiro muri rusangi avode isabiki leta mbega ishimiriki leta gushika uno munsi tugeze ko nyuma y'umunsi mukuru muherutse kugira wahariwe abapfakazi. Yego murakoze cyane kw'icyo kibazo imbere y'uko dusozera ubwa mbere tubanza turashima leta ko
naho bigoye yaremeye ko uwo munsi mukuru mpuzamakungu hariwe abapfakazi uba kuko n'ubushikiranganji bubijejwe bararungitse intumwa kandi baratwijeje neza yuko bagiye kubishira mu nteguro twizere ko umwaka uza uwo munsi mukuru uzohimbazwa hose kandi nk'abapfakazi tuzoshima cyane icyo kiri ibyo dushima leta. Hanyuma icyo dusaba nka avode icyo dusaba nababwiye ko avode bumvise avode baca bumva ngo 93 nkoya sibyo n'abapfakazi bose. Turakeneye rero ko leta ukuri kumenyekana, uko kuri kumaze kuja habona abakoze amahano bahanwe, hanyuma mu yindi myaka ntizosubire kugwa muri bya miri duhoramo ngo bigaruke ntiyabisubire kuba abandi bapfakazi. Yego bapfakazi bazokwa mugabo ukicwa n'ugwakarago dusaba rero ko leta yokingira abanyagihugu, bakingiye abanyagihugu numva n'umupfakazi arashikirwa kugira ntasubire kuba ubundi bwicanyi mu Burundi. Hanyuma ukuri kuje habona abakozi ambahano nabo bahanwe, nimba ari ukubababarira umuntu azobabarira umuntu uzi yakoze ico cyaha kandi yacemeye. Hanyuma ikindi nosaba nuko leta yoza irashigikira utwigoro tw'abapfakazi. Nk'ubu turafise imigambi, turifuza kurima ibyo bizinu, turifuza korora inkwavu. Ego twaratanguye mugabo kugira ngo dushikire babakenyezi bose mu gihugu urumva ko bisaba ko dushigikirwa. Turafise na koperative, iyo koperative ni y'uburimyi n'ubworozi. Turafise ingurube mugabo twashaka ko izo ngurube dushobora guhana bariye bo hasi aronka umwavu nawe arime yimbure ejo ntabandanye ateze amaboko azerinze. Ariko rero leta ishigikiye iyo migambi mito mito y'abapfakazi nayo nyene yokoroherwa ntiyokwamiriko ibona abantu baza kudohodora buri munsi. Tugashimira n'umushikiranganji yaraturungikiye agakemanyi naho ubufise abana benshi udakwiza, ariko turashima deja niyo ntambwe bashoboye kwiyumvira. Yego murakoze cyane. Mbega Adele ntagasunika rugi nakaye kajambo mwotekera canke mwobwira umupfakazi muri rusange, umupfakazi wo murundi kazi, umupfakazi kumbura reka ratwumviza muri kano kanya canke azoshobora kubona kino kiganiro ko kumutera intege. Yego murakoze. Umupfakazi nka mugenzi wanje nosaba yuko bogendera ubuntu bakiyubahiriza yandero y'umurundi kazi bakayigendera, naho yorara inzara mugabo ntatibanga, kuko bajya abana yasigaranye nabo nyene yoba yifashe neza kuko benshi baja mu kaboregwe ugasanga bagiye mu bintu ntovugira ngaha. Nosaba rero ko abakenyezi naho wapfakaye ugumura umuntu kandi ubuntu burihabwa. Nimba wihaye agateka n'abandi bazokubahiriza. Kenshi hariho ibintu bikunda gushika nko mu buzi ugasanga umukoresha hari ibintu akubwira, ibintu agusaba, urumva asanze nawe ata mutima w'ubuntu ufise, ugasanga ngo reka ngo nsumira abana ngo ngo nta kundi. Ibyo bintu biratubabaza. Ugasanga utwaye nkinda ukaza kuvanga abo bana, noneho wa muryango ucuvumirije ntitwababwiye. Urumva uvanwa muri wa muryango. Mukenyezi wese w'umupfakazi ahuri gendera ibanga. Yandero y'umurundi kazi ibarange aho bagendera hose, bamenye ko Imana ari se w'imfubyi, ari umugabo w'abapfakazi. Amaze kwiyumvira ico kintu nukuri twese twarihanganye imyaka 34 35.
hariho nabo muri 72 n'ubu bagifise babana babiri canke umwana umwe yamusigaranye kubera ko bagendeye ibanga kandi ko biri kose barakuze barakuze nuko murakoze cyane nkuko mwavyumvise ati mukenyezi mupfakazi gendera ibanga ugumane yandero y'Uburundi kazi maze uzoshobore kuko niyo nakagateka murondera muzokaronka kuko mva bigenjeje nawe bazovuga ati naco tubafasha tubafasha ko yako ubwanyu namwe nyene ntimuzi uko mwifata adereka tugushimire cyane yego nanje ndabashimiye cyane n'ukuri ikindi nohereza ko umupfakazi yijukire kuja muri ya mashira hamwe kuko abantu bagiye hamwe barashika ahantu nari ndakibagiye ibyo zo biraba abakenyezi hose kubera ko urumva aho umupfakazi ubirimwo biragufasha cyane gose nuko murakoze cyane twizera yuko n'undi munsi twatuma ko muzotwitaba yego n'ukuri nzokwitaba kandi namwe murakoze cyane Irebe FM, iradiyo yacu Irebe FM.